yaba ari journaliste yaba curarazi yaba ari umupromoter yari umufana wanje bize kuja guperforminga kuri stade haravuzwa amajambo yari wowe na Dramatic mwe mwateguriwe guperforminga haravuga amajambo yuko Lolilo ngo yanse kuja imbere ya Dramatic gutangura kuririmba imbere ya Dramatic ngo motive nuko yitwaje nuko ari umu legend match itaratangura jewe ndashika saa 9 natanze na liste yanje indirimbo za kuririmba baca bambwira oya Dramatic watangura kwizina ry'Imana n'ukuri kw'Imana nari imbere nyene uyo mwanya bari bapanze ko Dramatic waca yinjira Dramatic bamuhamagaye akiri hanze rucira mukaso rugahitana nyoko amagaye Dramatic akiri hanze n'aba bodyguard oyo guca ku muryango arazunguruka hariya voilà arazunguruka hariya acaho twicaye byageze gute yaririnje igipande c'indirimbo amasegonde papa baramukura ko nyashavuye ariko aragira guca bijya nivyo nanse kandi ndamuvuga sininya umuntu yitwa Fani niwe yabikoze n'umuntu mubi DJ Fani niwe yabikoze n'abantu biyiwe bari babipanze kunkorera nabi Imana irihira nganyene kwisi hariho akagwi k'ingozi zikibi mu muziki wo mu Burundi ako kagwi barashonje bagashaka ubuzima bwa mbiyo na hamwe bazoshika ko hariho abacuraranzi bafise indero B-Face on the floor kama da B-Face yarababwiye ijambo kabisa uyo nyene yankompaye n'umukobwa wejo hajyanye nakinishije no muri clip Monya Flair ngo Monya Flair aramusumba Lolilo wewe ko nakiriwe B-Face aramubwiye ijambo aramubwira non si c'est trop aba promoter nibo bashaka guteranya uto du promoter twa desa vraiment mwicare hariya mushonje bababwire mutori inzoga munyo mufungure mureke amajambo new generation batanu uvuga ati ejo canke hirya ejo gihugu urana ko we na Big Farious mwafise aho mugejeje umuziki w'u Burundi kidumu iyo twabatakaza uno musi ari ibintu twarahomvye nawe bandi batanu ubona muri kino gihe uvuga ati B-Face ni wakwanza Klase ya kwanza mutiye vaza B-Face turakwe kumufata nk'icitegererezo ejo canke ni exemple ku bangine hari babicomora amapire bakanuka bakigira abantu batari ubabo nabafashije bazwi kubera Lolilo yatari Lolilo ni bari kuboneka mu maklipe yatari Lolilo ni bari kuririmba ni bari gutera imbere ni bari kuja Burayi je nabakiri kwavuye muri Lolilo yarazanye c'est normal Daboje amabivuga ambwiye bamwita Lolilo Daboje ku ishuri ego bamwita Lolilo kubera yarasubiramwe indirimbo za Lolilo akubali n'indirimbo agiye gusohora vuba ni ya Lolilo promoteri yabo bote yabo Star Boy banani sijuba bakoresha umwanya sijuba bote yabo yacurira yacuko niki kintu kwibutse jandirimbo yacurira ni indirimbo nari napanze muri album nari kwiririmba je nyene ciye nkora na Fizo yari yavuye muri Kenya ico gihe araza yigwawe ni indirimbo ya proposition yakugoye Big Farious mu proposition yakugoye oya ni yangoye parce que yasanze ndi kuri top yarakenera warabona ko ari umupeta kivyuka ugati oya nari umupeta kivyuka oya yavuye hanze yari yamaze gukora mambo sitopenda tena asanga je ndi kuri top nanje namaze gukora ibuka namaze gukora kuvyukuri namaze gukora indirimbo zishika nka 6 ujya mu Queen video hagerehe mu Queen video wacagihe yari umukopine wanje Chagi apana Shan Queen yari Chanela yari Chanela na Shan Queen n'abantu babiri batandukanye birihe Hey wagwan, what's poppin' BJ? Ndabaramukije cyane ndabifuriza amahoro migisha mu miryango yanyu nk'ubitegeze kumera. Let me say thanks to Babagat. Hiyo kuri ni Step Media. Narababwiye ugira mutse ko amakuru mashasha kandi subscribe. Wejo kandi subscribe to making sure ko uzoka mu ba mbere uronka amakuru mashasha mukura kuri Step Media. So guys, narababwiye uzoka ndabazanira exclusive interviews zigiye zitandukanye. Uno munsi ndi kumwe nande mwite The Living Legend. Numutama ameze imyaka 25 mu muziki. Muri myaka 25 nyene afise album zigera kuri 6 zose ni clip video nta wundi muririmbyi arabikora ninde nikikundiro ku bantu ni Lolilo reka tubaze tumwakire tonto bimeze bite sawa umeze neza ego ndabaramukije mwese muri ko muradukurikirana aryohewe cyane kubona ko dusubiye kandi kubonana
kuri Step Media kabisa. Ndaryohewe cyane, ndabaramukije. Step Media meze gute? Ni sawa, baratuje, baraho kabisa. Tonto bimeze gute no? Ni sawa kabisa, ndashima Imana ku mutima no ku mubiri hose. Yego twakubona kuri Step Media. Haheze nibaza ko shacu nk'amezi nk'atatu. Yego kabisa. Why wari waraduhevye? Nukuri kw'Imana murabona ko ibintu bigoye. Ujya gusohora album y'amavideo si ibintu vyoroshe. Bana ko kantu je jyanyo ariko ndarabiganira cyo uravuga ati je nije muririmbyi maze gukora ico kintu. Yego. Kandi uvuga ko ni kintu wirata uravuga ati nta wundi muririmbyi arabikora. Nta numwe. Tuvuge ko ico kintu ugikora kubera iki ushaka kwereka iki bandi batonya biwa. Gushaka kwerekana ko ubushobozi buhari, n'itala iracyahari, si ibintu vyo gutatona, oya, ibintu biri muri twebwe twakuze tubisanga mu mafamiye yacu, na nico gituma tubandanya tubikora kabisa. Ego numva nishimye cyane gukora numwe mu bantu uvuga yuko twakuze twumva. Je novuga clip yiwawe ya mbere watanguye gukora sinari bwavuke niko novuga. C'est vrai, sinari bwavuke ntutwa abana ba 2000 nabone uvuga yuko nukuri turashaje twakuze tukumva dukora na papa we wanyu novuga yari umufanzi wawe. Wow, bakunda kwambara muri clip papa yarayikunze cyane. Wewe DJ Mungu wanje bugiciro bati shaka bukare ya Lolilo. Lolilo sinzi mugabo washotse tuwusimbira ku kiganiro, ariko novuga yuko hari abantu kuri Step Media bari barakuntumye kubera iki Lolilo imisi yose tarubwaka twitabe kabisa murapotea sana ku ma social media. Nukuri kw'Imana nkuko nabikubwiye, nirwa muri studio nk'ubunye mvuye ngaha canja muri studio kabisa. Tubandanya dukora indirimbo, ukakora n'amavideo, ukarunda ngaho kabisa, hanyuma ukaraba gusa singakera ngo dushobora gusohora album ngukayisohora yose carimwe. Urabona ko system yahindutse kabisa, utegezwa gusohora indirimbo imwe imwe. Nkuko nari namaze gusohora imwe iri kuri YouTube yanje, ku rubuga rwa YouTube ni Lolilo Simba, injira urabe indirimbo yitwa Nofa kabisa. Yamaze gusohoka nishasha, ifise imisi igera nk'ine cyangwa 5. Yisoreye kuri ahantu navuga yuko ni hoteli nziza cyane, nziza cyane. Akaba yashize muri wamubereye mu Queen Video wiwe, ni novuga ko ni managers wawe. Managers wanje warashize ku bani note ko narabonye ama commentaire avuga ati kubera iki udakoresha abandi urinda gukoresha wawe ndi nyene. Icyambere na mbere ni indirimbo yiwe, ni indirimbo yiwe na muririmbiye, naco gituma natangurije yonye gusohora parce que umufasha wanje tumaranye imyaka irenga 16 turi kumwe, 16 ans de plus. Ndabate muzogire anniversaire ya 20 mubanye novuga yuko kubera ikintu cyoroshye. Tuzokora kabisa. Hanyuma twadufise n'abana babiri kabisa. Ego nazibana zitakomanya amahembe, sometime biracamwo, tugashwana mugabo turakundana, abantu bumvikana cyane. Kandi nibaza ko Imana izobandanya idufasha turambane gushika gupfa. Ego bizoba byiza. Bamwita ni Lolilo mzizi wa jiwe. Urumwe mu bantu uvuga yuko bikunze kuvuga yuko watangiye gukora clip mu mahanga, nta wundi murundi yari bwabikora. Ego iyo ni nguvu novuga yuko wazanye mu gihugu cy'u Burundi. No musi urabona abatonya biwa barabikora bakiriku n'aba Big Farias, uvuga yuko ni mutonya mu muziki. Nihe image biyo urabiguha iyo ubonye ari wowe watanguye ikintu nkakijya mu gukora abatonya baba bakora gikurikira? Bijya biranezereza cyane parce que mu gihe cacu ni vyari byoroshe nk'ubu kabisa, kubona ko ugenda ugafata amasanamu, ukarondera Queen Video w'umuzungukazi, ukarondera ama place mu gihugu utazi, gushikaho ufata ayo masanamu ugakora indirimbo igasohoka. Vyari byoroshe mugabo ubunye urabona ndetso amajambere yaraje, yaroroshe kuri indege ni video ramuriya gusa akavyemera. Mugabo mu bihe vyacu nawo umuha amahera yaranga ubwo mu Afrika ashaka kungurisha kabisa. Good, yes. Rero ico novuga ko ni bien, iterambere ryaraje, mbonye n'abatoyi banje babikora ndaryoherwa kabisa, ndaryoherwa cyane. Ego bamwita ni mzizi wa jiwe, no musi turabona yambaye rouge bararitukura kuri Lolilo, ni bararivuze ni couleur préférée yanje. Ni modoka yanje urabona ko ni rouge kabisa, ni complet wambaye veto afete ukuntu meze.
nkunda ikintu ushaka. Couleur préférée yanje ni rouge. Hanyuma ni couleur nyene yerekana ko hari ubuzima kabisa. Ego. Iyo hageze kwambara nk'ubugiye nk'ahantu uvuga ko madame akigupropose canke ni wenyene uvuga ati ni jiyo bitewe n'ahantu ngiye ntegezwa kwambara guca? Ngiye gusohoka keshi madame niwe apanga impuzu zanje. Ego niwe apangira akavuga oya iyo niyambara. Arige shaka impuzu nyene nambara mugabo kubera tangura kuharira cyane ngaca ninumira ngatora gusa nkambara agenda kabisa kandi ngasanga ibintu bimeze neza. Ego. Dusangize rero urugendo rw'iterambere ryawe no musi turabona rero yaratembeye. Barakunze kuvuga yuko winjiza amafaranga menshi ku ma platform agiye atandukanye. Ivyo birabaho. Ego tugerageje kuraba na life baye warambeshe. Oya tugerageje kuraba ku ma platform yawe presque nka yose. Afite kuvuga ngo ninjiza amahera menshi usumba abandi. Oya nukuvuga gusa mfise umutima w'urukundo ngaba nzi kwifata neza mu muryango kabisa, ngamenya aya na madepense, aya na mahera yinjira, akaba mahera sohoka, aya na mahera y'akazi, aya na mahera ya stoke muhira kabisa, ibintu vyose ukapanga buryo ufise umufasha mwiza ibintu vyose usanga bimeze neza ku murongo, parce que wewe wishinze kuvuga ngo jewe ni jewe ntwari ibintu byose jewe umugabo mu nzu usanga bikugoye kabisa. Mugabo ufise umufasha mwiza azi carico atashaka ngo bajya ngo tugende muri karaoke ngo tugende mu kabare ngo ya uno munsi n'ukuri kw'Imana tugire nani anifi ya dimanche gusa ageze dimanche vuko dukora agafeti apana ibyo nibiriho kabisa, navyo biri mu muryango wanje kabisa. Madame n'umuntu azi gestion azi kujera ibintu nico gituma namutoye abi mu manager waje kabisa. Imbere yuko tubonana navuga yuko naranje kwanza ndakurikirana urubuga rwa YouTube. Waru hari haciye desomero mengo so indirimbo tusohorana Nova. Abaririmbyi benshi baratevye gusora indirimbo bitiwe na mikoro make yiwabo sinzi mugabo ntaho nshimye kudondagura. Abaririmbyi ku mwaka usanga basora nk'indirimbo 6 mugabo turabona ku mwaka ashobora gusora nk'indirimbo zishika nka 10. Why? Amezi zirutana. Novuga ko ubunye sora izo ndirimbo parce que ni album nuko twabivuze buri kwezi nzoba ndabaha indirimbo shasha kabisa, buri kwezi ngabaha video shasha apana audio. Umwaka ugizwe na 12 mbako za indirimbo 14 ku mwaka. Asigaye ni album shaka isohoka, nico gituma tugiye gushiramo ingufu kugira isohoke. Mugabo normalement Lolilo asora indirimbo imwe après amezi 3 cyangwa 4 agasora iyindi gutyo nukonye n'amajeri bintu bivana nuko bayakiriye. Burya bayakiriye neza cyane nka kujya usanga abandi ba Diamond Platinum, ba Harmonize, ba Burna Boy ugasanga ku mwaka asohoye indirimbo zishika 8. Kubera iki? Kubera bazikurikirana cyane, kubera yinjiza cyane. Burya winjiza utegeza nawo gusohora vyiza abisohora ibindi vyiza kabisa. Uheruka kuduha indirimbo Nopfa. Hari ikibazo nshaka kubaza kujanye n'ijya ndirimbo yawe nyene. Akenshi iyo ugira usohora indirimbo ikintu nyamukuru utangura gushira imbere ngo kuri video ni kibanza ciza no kuvugana no mu director ni sinzi ni igiki utangura gushira imbere muri video. Ikintu ca mbere ntangura gushira ko kubera jewe nkunda ikintu ca vision. Ikintu ca mbere ntangurira ko ni script kabisa, script indirimbo ngubunye ndiko ndandika indirimbo deja cyangwa numvirije indirimbo munaririmbye cyambona direct ma video yayo kabisa. Nico na director niko bameze ndakunda video cyane de façon que ikintu cerekana cyo kwigisha umuntu naho umuntu atumva ururimi rwawe mugabo aravye video yawe akacabona ivyo ushaka kuvuga. Niyo bacana tawo n'andi usanga ukora indirimbo uri imvize biranyaruka ukwinjira. Voilà. Uno munsi tuvuga abaririmbyi benshi bafite kumwe bapanga indirimbo ziwabo buri mwaka avuga ati jewe uno mwaka ndoshiramo featuring zishika kuri zine. Uno mwaka twitege featuring zingaye kuri featuring ni nyinshi ziri muri iyo album nyene
zinteye ubwoba ariyo zo ngaha hakaba n'izo hanze rero sino zidondagura ni nyinshi mugabo harimo abacuranzi bakomeye harimo abacuranzi bakomeye muri album harimo Diamond Platinum itarasohoka ego harimo Alikiba harimo Banabo nani pardon ninde kandi indirimbo ni yakera iyo ndirimbo ni yakera ego ni yakera mugabo narayibise mvuga indirimbo zoshira muri album kabisa igihe Alikiba akorana nawe niwe namusavye mugabo abantu benshi bibaza indirimbo kubera kitasohoka mugabo iracarindiriye ariko nta kibazo tukiraho nyene warigeze kuvuga yuko bigeze gutera copyright ego nawe turumva ko mwasubiye kandi en fait si Diamond Platinum ni maison de disque yakorana nayo muri Afrique du Sud niyo yaguze ya ndirimbo cyagihe nawe ntiyari nabwo yarabizi ego rero baguze ijya ndirimbo info ijya ndirimbo wishizeko baca babloka na YouTube yawe kubera iyo maison ni maison de disque ikomeye cyane kandi igurisha cyane ego ngiyaze ntivyakoroye abahinde baba muri Afrique du Sud mugabo kadamushimire Diamond Platinum kandi kubera yatoye akanya aravugana nabo avuga no uni mugenzi wanje kandi indirimbo nigwiwe naho nayitoye jewe yarampaye uruhusha rwo kwishira ku platform zanje mugabo indirimbo nigwiwe naco gituma baciye bugurura nani yanje YouTube yanje yego abirakunze kuvuga yuko udakunda kuba uri kumwe n'abandi baririmbyi tugerageje kurana n'andi maposte yawe niga ko ushobora kuba uri kumwe n'abandi baririmbyi bakunda kuvuga ko ruri yikumira why kubera kitakuba ndatinya ikintu ntinya cyane ni kuburirwa indero cange ugasanga umuntu acha gufata nk'umuntu asanzwe urabazi umuntu ufise umutima mwiza uririnda abansi ukirinda n'abagenzi kabisa umugenzi ushobora kuba ufise umugenzi mwiza agukunda mugabo ukuntu ufise umutima mwiza info amaze kukumenyera ugasanga zagenze nabi ego rero jewe n'umuntu atinya cyane atinya naka ubunye tumenyeranye ashobora kuntuka cyangwa ashobora kumbwira ijambo nabwo nza kurifata neza ikambabaza ku mutima ugasanga ibintu byacu birafuye by'ubugenzi kabisa nabwo dushitse kure rero kenshi abo tuvugana cyane aho bubona turi kumwe cyane nibajya bamenyereye ukuntu umeze bavuga Lolilo afise umutima mwiza Lolilo nishima Lolilo n'umuntu yumviriza umugenzi akamubwiza ukuri jewe uri mu makosa ndakubwiza ukuri cyangwa ukoze ikintu kibi cyari cyo cyose simpinya kukubwira nawe umugenzi wanje gute ndakubwiza ukuri rero kenshi abagenzi banje cyane cyane muri nouvelle génération si benshi cyane kubera ntora bajya abagenzi si kuvuga ngo se abagenzi banje bose n'abagenzi banje turavugana mugabo abo tumenyeranye cyane nibajya mbona comportement yabo irantusha bameze nkanje nabwo babesha nabwo bishima ibintu byose babibona cyo kimwe ego n'umuntu wari we wese bamufata ukwari ego ni Lolilo ruvuga yuko impamvu nenda kwajijuko vuge ko ariyo mpamvu ituma bavuga yuko atabagenzi benshi ugira niyo nyene parce que umugenzi mwiza ari kure yawe aragukunda cyane mugabo ari hafi yawe amaze kukumenyera aca wundi muntu kabisa ego acabona ko vyose ashobora kukubwira vyose ashobora kugufata uko ishakira ego uno musi mu legend umaze imyaka 25 mu Burundi ndazi yego hariho abandi sinzi ko Kidumu nawe bamaze nk'imyaka ingahe waramusanze cyangwa niwe bose nabasanze bahari Kidumu Fizo bose nabasanze bahari ego mugabo sinzi imyaka yabo bari mu muziki je marura aho natanguriye kuririmba ego impamvu nenda kubajije uko turavuga ba Kidumu na Arafro no wakera mugabo ni wakera nawe abantu wabo n'aba Big Farious vyifashe gute birabishika mugakomereka anje meze neza bose ndabafise ngaha ndamavuga na bose mbere ni ejo cyangwa ijya ejo navuganye na Mutama Kidumu ego arambwiye Petit courage nukumviriza amajambo y'abantu ndazi ko bigoye benshi bashaka kuguca intege mugabo ukora ibikorwa vyiza un jour
uzoshika kure gusumbaho wibaza. Ego twavuganye arafelicita ku ndirimbo nasohoye Nopfa. Numu papa yisonera, numu papa akunda iterambere ry'abandi, numu papa atabesha. Ego wariko rubakisha etaje. Muga ivyo bintu navyotsi urabizi abantu benshi bamaze kubimbaza. None umetse kumva igikurukuru niyo nkuru. Ego sinzi jewe vraiment jewe sinkunda kuvugira ibintu vyanje imbere ya kamera. Ivyo navyo nzi vre ivyo ni vy'abantu nyene. Kubera iki uvyakira gute ko nakubeshe? Tuvuge ko bakubeshe. No, peut-être bashaka iterambere ryanje. Babeshe gutyo veut dire que ikintu umuntu avuga kiri mu nzira kidahari, basi kiri mu nzira kiriko kiraza. Ego impamvu wenda wajije uko tugerageje kuraba mu mahanga abandi baririmbira bavuga yuko baba legend. Urabona barateye imbere nk'aba Diamond, dufatira ba Wizkid, ba Davido, barafise amazu bubatse, barafise imiduga n'aba legend. Bo turabona yuko umuziki wawe wabahaye kwiki mu Burundi wacu nonga mu Burundi birahari kwiki muta baratinya gusa na urimwe reko na umuntu gusa utembeye baguha ishano. None bamaze kumenya ko ufise amazu n'imiduga ubona ko batazogusanga mu nzu bagukubita imipanga. Ati rero nivyo witinyira abantu bose nukonye baratinya. Mugangira birahari. Oya jewe vraiment ivyo bintu navyonse kandi ni vie privée nitwishire ni wishakira indira. Okay, twisubire shaka kukubitwa. Hari ikiganiro naravye mbonye cyari ikiganiro ni show bize kuja guperforminga kuri stade. Haravuzwa amajambo yari wowe na Dramatique mwe mwateguriwe guperforminga. Haravuga amajambo yuko Lolilo ngo yanse kuja imbere ya Dramatique, gutangura kuririmba imbere ya Dramatique ngo motive nuko yitwaje nuko ari umu legend. Kubera iki Lolilo gusigura ibintu nkabyo ko naravye ikiganiro wowe wavuze ati jewe umwanya bahaye Dramatique niwo nanse. Muga abari hajye nabavuga ati Lolilo yanse kuririmba imbere ya Dramatique. Urazi umuntu burya umuntu ashaka kugutuka nagutorera igitutsi. Kandi ndazi ko mu buzima umuntu wari wese avuga ibimushimishije. Jewe Lolilo nawo nshira ukambwira Lolilo ingo uririmbe ubu nyene taririmba aho nyene. Irya shoje nashitse batubwiye ko tuzoririmba muri avant. Oya match itaratangura jewe ndashika saa 9. Match yari sanse gutangura sanga saa 11. Ifuka mapema saa 9 nari haje saa 9 saa 10 saa 11 amaze kugera saa 11 ni minota 48 umuntu akaza kukubwira inguririmbe. Uririmba wewe mu minota 2 cyangwa 3 we bitewe n'umwanya wari wamaze gushika warubahirije umwanya wawe. Voilà nibishoboka parce que hajyanye ashaka kuguteranya n'abantu. Ushobora guca kuri stage uririmbye gusa match iratanguye nawe wanka kwikizina. Aha so kwikizina guke turi hajyanye kubera tu supporting bajya bajwera si show yacu. Turi hajya kubera bajya bajwera binjire twamaze gucanga mushaga toya abantu movement yamaze. Voilà rero ugasanga abantu bari bapanze piège. Rero piège bari bapanze yabaguyemwe bonyene. Urumva jewe mfise management yanje nishobora kwemera ko je ngenda kuri stage minoti 2 bace bavuza ifirimbi ngo tutangure amajana amacupa. Voilà apana n'indirimbo nihera ni gipande c'indirimbo. Bo barambwira basi uraririmba mu mita. Mu mita abantu basohotse gusa nari namaze kuba kurajya ku muryango natanze na liste yanje indirimbo za kuririmba. Baca bambwira oya Dramatique watangura. Mbaze nukuri kw'Imana wamaze nk'amasaha kw'izina ry'Imana nukuri kw'Imana nari imbere nyene kuri ugira winjira. Yo bavuga ngo injira kubera match yaheze première mita yaheze ndi ku muryango. Avuga ati wari wabiharuye ati sifre arefa gakubita ntera ninjira direct n'umuziki. DJ arambwira bahinduye ndi imbere ya DJ. Muri uwo mwavye bimeze gute? Uyo mwanya bari bapanze ko Dramatique waca yinjira. Mugata kintu kimwe bakubwiye natana kimwe bambwira ngo njewe nza kwinjira mu mita. Barahindura maze gushika hasi abantu bari hajyanye bamaze kumbona abari hafi ya tribune nyene aho winjirira
DJ arambwira isubira inyuma ariko baragukina akakino bashaka kugira nabi umu DJ ndisubirira inyuma ndapana ndaduga ajyanye aho nari nicaye Dramati bamuhamagaye akiri hanze raba rero ibintu vy'Imana karma iyo yitwa karma ugize nabi ukagirira umuntu nabi bigusubirako wewe rucira mukaso rugahitana nyoko rero ukuntu vyagenze bahamagaye Dramati akiri hanze n'aba bodyguard oyo guca ku muryango arazunguruka hariya voilà arazunguruka hariya acaho twicaye araza muri mita yamaze kintu c'iminota ishika nk'icumi atarinjira mabapume tuliye nisubira inyuma nicaye ndindiriye ajya no banaririmbye nk'indirimbo zibiri canke zitatu ndarindira arinjira vyagenze gute yaririmbye igipande c'indirimbo amasegonde papa baramukura ko nyashavuye ariko aragira guca bijya n'ivyo nanse bashaka kubinkorera jewe mugabo rero management yanjira kanuye nanje ndakanuye vuga ico kunda ndasubira inyuma abantu batwara irya stade aba chef mbere ndabashimye cyane nibo baciye batora ingingo bavuga no kwereka Lorilo ataririmba kandi hari abantu baba bajaje ariko abantu tabaje imaci heze bace bavuga ngo ndaririmba imaci heze kandi ndamuvuga sininya umuntu yitwa Fani niwe yabikoze n'umuntu mubi DJ Fani niwe yabikoze n'abantu biwe bari babipanze kunkorera nabi Imana irihira nganyene kwisi barambwira ngo ndaririmba après le match ndarindira après match igeze bavuga oya bashaka kuzima amatara ntushobora kuririmba kandi bipanzwe gutyo quand même aba chef bahajya batwara irya stade niyo baciye batora ingingo bavuga no si c'est trop Lorilo twaje ngaha na Lorilo ategerezwa kuperforminga twaje kuri aba Lorilo mumushireko kabisa nace ndirimba indirimbo zitandatu urakomeza umwanya ukwiye guma kandi abantu bari bagihari abantu umwe yasohose Lorilo tuvuga impamvu ni Fani kugira ibintu nk'ibyo hari abantu bafite imitima mibi hari abantu bashaka kwishira ku maplace atari gwabo hari umuntu abona ubuzima bwawe akibaza ko burya buzima bwawe bushobora kuba gwiwe kabisa none bizofa bibaye yaba jewe ni Lorilo nzosigara ndi Lorilo yaba ari DJ Fani nawe azosigara ari DJ Fani yaba ni Dramati azosigara ari Dramati ushobora kuzima itara Imana yamaze kwatsa bizofa bibaye nitura amabuji ngo ushobora gukora ko gusa ngo tuzime jamais de la vie kabisa nibarare imyaka tumaze mu muziki barabe ivyo twamaze gukora mu muziki hanyuma bareke tukora akazi kacu kabisa abigira bahatari nabo Imana irabariranga nyene kwisi ubuzima ni Imana butanga basi nta muntu yo kwishira ngo abe umupresident kandi Imana itamushiza ari president kabisa president niyo Imana niyo itangura kwanza kumutoreka avuga uyu ni mu president wacu azotwara iki gihugu nuko nyene n'umucuraranzi nuko abo uyunye aza gukora ibitangaza n'Imana ipanga sumuntu murakoze cyane uratubwiye ibintu bikomeye ego bumaze imyaka 25 turakwiye kukubaha mu muziki kumva yuko hatangiye kuboneka abantu bakugwanya ariho umwanya wo kuzura hano urabatonya biwawe tuvuge ko beva kuki kuva kera bagwanya Lorilo kuva kera bavuga ngo Lorilo ni umuswahili ngo Lorilo ni umunyabuyenzi navuke mu buyenzi et je suis fier yo kuvukira mu buyenzi ego ndi umuswahili ego ndavuga igiswahili ndi umuswahili bavuga mu meti ego ndi umuswahili kabisa ndi umwarabu ego ndi umwarabu ndi umumeti ego mu maraso yanje harimo abarabu harimo abarundi ego wowe bitagushimisha n'ubuzima bwawe shoma mfu ndabandanye ubuzima uvuga ko ndi umuswahili
ego n'umuswayi uvuga ko ndi umunyabuyenzi merci nzobaho uko nyene Imana yandemye kabisa. apana wewe ngo utore ingingo uno munsi oya hajya nyene uvuga yuko hari ikiganiro Starboy the Ship umenyesha makuru Simoji baramukoresheje interview ko nabo bantu bari hajya aho yarabisiga avuze ati Lolido ego ni mu legend mugaragize ikosa ko we yaranse ko bamuririmbisha ngo wowe waranse yuko nabo nyene baca bavuga ati rindira gato bavuga ati ngo baguhaye amahera wowe ntushobora kumupanga wowe mumaze kumvikana twitwa kugira ku mategeko yaguhaye inoti we noti yako sibashaye kupati ati wowe nawe uri kucuzara amategeko rero twaronse umuco waravuze iby'iwawe navuga ibyo muga turakorana turashifuza hariho akagwi k'inkozi z'ikibi mu muziki wo mu Burundi ako kagwi barashonje cyane baraba amada yabo bakaba bakenye basha barakenye vrema bameze nabi bagashaka ubuzima bwa mbiyo na hamwe bazoshika simvuze umuntu mugabo ndavuze ko hariho akagwi k'abantu bameze nabi bashonje k'abantu bafise umutima mubi k'abantu bazi ko bohindura ivy'Imana yapaze jamais de la vie ibi bintu bakora uno musi bakibaza ko bashoboye gusumba abandi hari umunsi bizobahinduka kandi umwe bitaguye kubahinduka aha nyene ba papa mu dunia Garman ya papa wowe wigira umuntu watari mugabo ejo ugasanga biraguhindutse ego nukuri umuntu amaze kukuriya amahera yiwe aragukoresha mugabo nagukoresha amafuti ngo kubera guhaye amahera none ayo mahera guhaye par exemple yaguhaye 10 millions cyangwa 30 même millions none ayo mahera 30 millions yo kwica 25 ans de carrière yawe amaze gukora wewe apara voilà kurinda brand avuga ati misi abasi kurinda brand gusa ndaraba imyaka maze mu muziki ndaravye imaze gukora iyi stade yari kuririmba nga muri stade naririmbye muri stade Amahoro mu Rwanda nazanywe n'indege ninde umucuranzi bamaze kuzana n'indege muri stade je bazanye n'indege muri stade Amahoro kabisa na Chameleone na Zigidi na Bobby Wine tukirahonye tuvuge yuko Lolido yageze ngo haba show afise creativity we ayizane idasa ni abandi ego ico nico ndakrea parce que umucuranzi wewe wese arakrea mugabo ivyo bamaze kugupangira nivyo nyene nk'iyo ndege mu Rwanda sijewe nari propose mugabo bapanze bavuga ko uwo mucuraranzi ategezwa kuza n'indege kabisa kandi nari mu gihugu cy'amahanga sinari muhira banzanye bavuga uyu ni umucuraranzi nari nkiri muto nari mfise imyaka ingahe nari mfise 17 ans ico gihe 17 ans koki ngari petit ça me baranzanye na helicopter abantu abanyarwanda barambura impunzu barasara Lolido kai yajyambere ugiye guperformer none tout ça c'est du passé rero tube turaba ikintu cyo guteza imbere igihugu cacu nituraba amada yacu niturabe amada yacu burya bukene dufise tubunyegeze turakenye mugabo wewe urakenye me Linda Brandy yako mzee harimo turabona afise igikenzi Pro Max ni igikenzi ni gise nubwo umuyerekana ego ariko barayiraba ndiko naongea ndabana watangu none ko urayonesha ndeka legend je kinya kintu carambabaje sinubesha muziki mu pambana myaka 25 muguro musikabona ko aragukomparana new generation umva yuko ari ico gituma mvuga ko hariyo abacuraranzi bafise indero ndasubiye kandi kuri ako kantu bafise indero abacuraranzi bafise indero naho yoba mwenye mawa yake yampatia kingari nk'abandi face on the floor kama kawa kama da face yarababwiye ijambo kabisa uyo nyene yankompaye n'umukobwa wejo hajyanye nakinishije no muri clip Monya Flair ngo Monya Flair aramusumba Lolido wewe ko nakiriwe Bifese aramubwiye ijambo aramubwira non si c'est trop mwe muraba ivyo muvuga kabisa nico gituma Bifex aho hose azoba hari vraiment je nzo mugwa inyuma
nzoba ndamusapotinga parce que afise indero rya muhungu kandi n'umuntu avuga ijambo ry'ukuri yabonye nihoreye bagira ikibanuka bagira iki aciye ababwira no c'est trop turanumye nimureke kudutukira mu legend wacu Bface novuga arabubaha cyane mwe na Big Farious azavuga ati n'umuntu yubaha abantu si jewe gusa arubaha abantu bose kabisa nuko yiberewe twakonye kuri mariage yi twakonye kuri mariage yi nyagutumye ari gihe umuntu ubura ukuntu ujayo mugabo Bface genda asubiriye n'umugenzi wanje kabisa umuntu nubaha ndumu legend ego mugabo azoshika kurujya muhungu ikibiti ciwe nawe tucitegeja ndarayisohoye ufise indirimbo itwa hatari ishagatoka izamani sinaye bwacu ubwenge imeshagatoka kandi nabwo yangoye muri clip noya nabwo yangoye yaraci n'umuntu akundana n'umuntu afise iterambere kandi vraiment mu supporting kabisa Bface on the floor much respect bro kabisa ego uno musura tubwiye Bface ama batakubaha naho ababana no bara ni benshi banyubaha oya batakubaha ariho ababikora mu kinyegero akavuga gusa akavuga nukuri kimana mureke kumutoka mureke icyo bintu urya ni papa wacu akabivuga nabwo yerekana mugabo Bface natinya kwiyerekana abivugira mugaragaro akababwira abantu directement n'abandi barabikora kiri akiri arabikora kandi arafise indero Double J arafise indero abo bose nabana ndiko ndavuga ko bisonera kabisa na Dramati arisonera nta n'umusi numwe amaze kunuka vraiment aranyubaha kandi nanje ndamwubaha muga aba promoter nibo bashaka guteranya uto du promoter twa desa vraiment mwicare hariya mushonje bababwire mutori inzoga munywe mufungure mureke amajambo ego kandi abantu bakwiye no kugwanira umuziki wacu anyuma bagashaka kuwutobanga kabisa new generation batanu uvuga ati ejo canke hirya ejo igihugu urana ko we na Big Farious mwafise aho mugejeje umuziki w'Uburundi kidumu iyo twabatakaza uno musari ibintu tuba twarahonze nawe bandi batanu ubona muri kino gihe uvuga ati ejo canke hirya ejo tubafashe nkama Bface ni wakwanza Klase ya kwanza mumutie vaza Bface turakwe kumufata nk'ikitegererezo ejo canke hirya ni example ku bangine Bface on the floor kwa juu Bface vraiment iko na adabu kabisa kandi umuntu afise indero ashika kure wallahi hasigaye abandi bane abandi barazi sinobavanga sinocagura ngo naka Bface kwanza tu Double J na kirikuse normal nabana nabo bafise indero habura babiri ni bangine bako bengi ni wengi tu kabisa ni benshi barahari kandi baririmba neza ni benshi banani Madiba ba Dramati nani wa Kenya Empire ni nani rapper wetu Satbi Madiba the class Madiba ni benshi ndabakunda vraiment kabisa ndabakunda kandi bose bakora neza bashiramo umwete mugabo je ndabakwanza ufise asonera abantu ufise sikuvuga ngo afise tala kusumba abandi no afise indero ikintu ca mbere ni indero yatumye uno munsi uwo wiyubaka kuva mu buto bwawe ego je ushobora kuntuka ushobora kumbwira nabi mugabo je nkasigara ndagutwenge kabisa kubera ivyo vyose ukora ndazi ko après quelques heures uraza kwicuza ubivuga kubera peut-être urashavuye peut-être ufise umutima udakunda nkuko abandi bavuga udakunze ivyo ubona cyangwa udakunda superiorité kubona ko uwunda gusumba ari superieur kuri wewe ukabivuga kubera ishavu cyangwa kubera ishari mugabo après quelques heures uca wicara hasi ukavuga mujyana nakoze uburofa naho utaza kundondera mugabo ndazi ku mutima wawe uricuza kabisa parce que benshi bamaze kumbwira abo bose babanuka ba promoter ari gihe tuhura gusa akaca yatangura kwitwenza grand frère urabona no burya mushire pembeni mureke ubujinga vraiment mube ku murongo umugabo ukuri agendera ku jambo
mugabanye amajambo, mugabanye ibitusi, mugabanye ishari riri muri mwebwe. Kama Mungu amekutengeneza uwe promoter, acha msanii afanye kazi yake. Juu ile tala hauna nayo ko promoter, na wewe fanya kazi yako au promoter. Lolilo genda ukunda ko rumeze guca. Unafi. Haraka ibintu uvuze, hari ikintu wanyibukije. Wavuze Double J na Kiriko Dramati. Nabana twabonye bakuriye muri Bant Boy. Ego harabaye Bant Boy. Ukora iki kugira ngo nawe ushobore kuzamura abandi? Ego Bant Boy haraje group. Fise Simba Gang. Simba Gang irahari. Harimo abacuraranzi babiri deja bari mu Simba Gang. No munye fise Rambevu no musi. Hari umukobwa tugiye gutora azokwinjira muri Simba Gang. Agiye gusinya umukobwa agiye gusinya kontra uno musi. Bishobotse turabibabwira. Mugabo biri mu nzira arashoboye, twabonye impano yiwe, dutegerezwa kumushira ko nawe atera imbere kabisa. Yego sinabitangwe bunye, nabitangiye kuva kera. Hariho abicomora amapire bakanuka bakigira abantu batari, ubwabo nabafashije barazwi, bazwi kubera Roriro. Yatari Roriro ntibari kuboneka mu maklipe, yatari Roriro ntibari kuririmba, ntibari gutera imbere, ntibari kuja Burayi. Abantu ndiko ndababona barahazi, urabazi? Ndabazi. Urabamaze kubabona? Ego abo nyene bama bicomora amapire bagatuka abantu bakagira iki, bakigira ngo bakibaza ko kuri kutazwa, kuri kurazwa. Kandi yaba nibo bazana abandi muri game, bamenye ko bazanywe nabo muri game. Tuvuge yuko Double J nabakiri kubavuye muri Roriro. Roriro yarazanye. C'est normal, Double J yamabivuga. Double J yamabivuga kwishure yarambwiye, kandi si konta vraiment. Namufashe no ku mutwe ndamubwira atera imbere petit frère. Yambwiye bamwita Roriro Double J kwishure. Ishure. Ego bamwita Roriro kubera yarasubiramwe indirimbo za Roriro. Akubali. N'indirimbo agiye gusohora vuba ya Roriro azobemeza. Ni wowe wayanditse? Asubiyemo hit yanjye. Kandi ndayimwemereye, nimekubarikia petit frère, songa mbele kabisa. Niko pamoja na we. Ego ari amajambo waruvuze Roriro bavuye muri wewe. Yego ni benshi uwumva yumvise. Reka ndakubwira, yaba ari journaliste, yaba ari umucuraranzi, yaba ari umupromoter, yari umufana wanje. Naho yikausha yari umufana wa Roriro ofo muri we, arazi ko yakunda Roriro, yarambara nka Roriro, yagenda nka Roriro, yavuga nka Roriro. Jewe shakamanuke ico gihe bari bakiri hehe ruguru, jezo manuka Bujumbura nanje mere nka Roriro. Ibuka ico kintu, icara hasi wibuke neza. Muvuga izina. Ni benshi sumwe, ni benshi cyane. Nazi bo barabakubaho kuvuga. Ega message bimeze. Bro, nibe abo bote bako banasema ba promoteri, abo bote abo ba Star Boy, banani sijuba bakoresha umwanya sijuba bote abo. Sijuba basani gani abo basani bote nouvelle generation. Bote bametoka mu mie nani mo yaju. Ninda tatsi. Ariko ibyo si ibintu bukwiye kwivugira vraiment. Ibintu bazi. Urabona ko bama bavuga rero umuntu uri kuracafuza umuntu umubwira nabi si vyiza abasha. Wewe ni journalist, wewe ni promoter, uko na nguvu, tumika kazi yako bro. Mimi nakupenda juko promoter, nakupenda juko journalist. Ndagukunda kubera cyose ukora wewe, ni kubera umuziki mu Burundi utera imbere. Uvuga kugira utera imbere rero, so please ndagusabye kora kazi kawe. So please shiramo inguvu nukuri kw'Imana. Rekana nabajya bakuvuga ngo kubera ko promoting ujyanye, kubera ko shira nguvu kujyanye. Ego uno munsi bariko baragupinga kubera ukora akazi kawe, mugabo ejo bazokwiruka inyuma tubwira amasekre. Kubera iki? Kubera wamaze kubereka ko ushoboye. Rero nugatuka umuntu, wewe umupromoteri nugatuka umucuraranzi, wewe umujournaliste nugatuka umucuraranzi, wewe umucuraranzi nugatuka umujournaliste, nugatuka umupromoteri, kubera atari umupromoteri cyangwa umujournaliste niwari gutera imbere. Rero twese dukore hamwe, tureke amajambo, tureke kubwirana nabi, twese turi kintu kimwe. Ndagukeneye, urankeneye,
akazi kacu gatera imbere kabisa. Ego murakoze cyane. Ikibazo ca nyuma n'ukuri ndazi wowe ko umwanya wawe ukugora cyane avuze ati ndamuronse ifoke ndamuhwata ibibazo. Ego. Je ndimbo ya mbere yuwo natanguye gukunda. Yacurira. Yacuko niki kintu kwibutse ryandirimbo. Yacurira ni indirimbo nari napanze muri album nari kwiririmba je nyene. Hanyuma après ni indirimbo naciye nkora na Fizo yari yavuye muri Kenya ico gihe araza iyo ndirimbo tuca tuyitora turayikorera turayisubiramo turayikora dukora na video. Ni indirimbo yari yakozwe na Menya Media Studio kwa Jeremy. Kigiye menga nta YouTube zari zihari. Oya na YouTube zari zihari kweli. Twaricaye hasi turiyumvira tuvuga iyi ndirimbo tuyameliore tuyongerezemwo uburyohe isohoke. Ego. Git party wawe vraiment. Ashe ni party novuga yuko si party yanje indirimbo yose ni je nayandise. Muga yarakunzwe cyane jyande. Ni indirimbo yose je ndakunda gukora indirimbo kenshi uzurabe. Ni indirimbo maze gukora ndayibika. Originale yayo nkayibika hanyuma après wowe ukaza ngakubwira tora party ushaka ya mbere ya kabiri hanyuma tugakora featuring. Ide yavuye kwande ide numva ko ni kwanje yigwawe ni indirimbo yaje propose ni yakugoye Bigfari azi mu propose ni yakugoye. Oya ni yangoye parce que yasanze ndi kuri top yakenera warabona ko ari umupeta kibyuwa ugati. Oya nari umupeta kivyuka. Oya yavuye hanze yari yamaze gukora mambo juu ya mambo sitopenda tena asanga je ndi kuri top nanje namaze gukora ibuka namaze gukora kuvyukuri namaze gukora indirimbo zishika nka 6 acavuga dukorane rero ujya mu Queen video hagerehe mu Queen video wacagihe yari umukopine wanje Shan Queen cagi apana Shan Queen yari Chanela yari Chanela na Shan Queen n'abantu babiri batandukanye birihe ivyo ni dusidabizi je namaze kukubwira gusa Queen video wacagihe ego lolilo ikino otumira abantu kuja kura abantu opfa akabijya batandukanye n'izindi ndirimbo zawagiye urakora nyaka. Ico novuga ko mbere na mbere kwanza ndabashimiye cyane ngabashimiye TV yacu yampaye umwanya uno munsi ahubwo wowe wakoze kubana natwe kubona dukorane gute. Ndashimiye abafanzi banje parce que byose biba bose bacafuza bagira ibiki mugabo abafanzi banje baguma bahari baguma bashiramwe ingufu kabisa. Rero ico kintu vraiment ni intare zikwiye kabisa. Ni groupe y'intare zikwiye kabisa. Mugi intare ifise karakteri zayo. Turangirize kuri akapera ijyano. Umutima wanje waraguhamagara. Baende kwenye YouTube, baje kuri YouTube yanje. Bandike Nopfa Bailoriro barabe kabisa sivyo. Uri wewe gusangane mu buzima. Wow. Only you can my heart feel right. Naho isi yose yahinduka urukundo rwacu ntiruzigera rufa. You are my love, my destiny. Lolilo. Gushira mu cyongereza cyane. Mu bindi bibazo biciye biza. Why Kingereza? Watanguye. Kingereza. Why cyongereza muri indirimbo zose bazoronga muri album. 80% cyangwa 70% ni cyongereza kabisa. Ndagushimira rero kubana nanje ndabashimiye cyane ngabashimiye abacuraranzi bagenzi banje hanyuma ngabashimiye abapromoteri bose rusangi n'abajournaliste bose rusangi twamadukorana kandi vraiment nimubifate nabi nabwo nabatuse nabwo nababwiye nabi turabukuntu gusa tuba ikintu kimwe. Much respect ukuri burya kurababaza mugabo kugusigara ari ukuri ndabakunda cyane. Much respect kabisa.